Je nitwa Arsene Bucuti Lupin. Navukiye mu Kamenge kwigenekerezo rya 21 Mars 1992. Nyuma y'ugwimo rwa 1993 twaje twimukira mu Ngagara. Impande kwa Nteko Mutwe muri quartier ya gatatu. Twarimuka cane twaje tuja kuba muri quartier 4 muri 94 95 twaje tuja kuba mu Ngagara ya kabiri. Tuza kuhava 1998 kuri Noel tugenda kuba muri zone ya Cibitoki. Aho rero narahabaye kuri 6 numero 76 67 haje impande ko Alexis Hakizimana no mu runani. Ariwe navuga yuko yankundishije inkino kuko nari muri bwa bwana afata ukuboko atwara kuri district. Navuga yuko ari umuntu navuga yuko nakuze mbona niyo mustare je natanguye kubona umustar Alexis Hakizimana. 2002 niho nagenda kuba ku Musaga niga 6e année, ariko 2003 nacengaruka mu Cibitoki. Hari n'undi yitwa Gasamagera Deo yaratwara lycée municipal Cibitoke. Ego ndibuka yuko yarampa amahera menshi cyane yo kutonka kanshigikira kuko jewe nkiri umwana je sinakina football canke basket canke indi sport. Je ndanjeje kwandika amanota ku kibaho, gufatira amatelefone ababosi canke no muri 2004 natangiye gusukura icayi abakinyi ba Flamengo. Mugabo nari mu gardien wa KD. Mugabo kubara nabana na Clovis coach yarantuma genda dutore imipira, tugende kuri match kuri Flamengo ri deuxième division tuduga première division. Haya naragenda nkaherekeza equipe maze gushika première division twagira amarokare muri quartier 4 muri Preo. Hama bakantuma tukajana nyene kandi nari proud kuko ico gihe byaca bituma noroherwa kwinjira kuri stade ku buntu. Sino kuri stade musi wa mbere ndahinjira hari muri défilé ya 2001. Mugabo musi wa mbere nja kuraba match no musi Burundi gutsinda Burkina Faso muri U20. Saido ntibazonkiza yinjiza. Yari generation ba Divin ba Vradi ba Kavumbagu ba Christophe. Iyo match vraiment yaranse kumva mu mutwe. Ni nayo match navuga ya CAN U20 bariko barondera tike baca batsindirwa 5-1 hariya muri Burkina Faso. Niyo match vraiment nibuka yuko hari umutipe yitwa Omar Mukanya. Niwe yantwaye kuri stade ya mbere, yari umupompiste yagiye mu Ngagara ya gatatu. Ego hanini navuga yuko ubuzima bwanje mu ntango ya sport ntibwatanguye nk'umukinyi ahubwo naje kuba umukinyi. Muri secondaire ngiye mu windwi niho natanguye kumenya cyane gukina football nkaba umu gardien kubera ko ico gihe imbere sinashikirwa. Inaratwe ama interquartier menshi cyane muri Trua bambonye mu ipoto mu penalty hoho abo twakuranye mu Ngagara benshi. Natwaye amakupe arabataka bakomeye nibansinde no gwakaroro nk'umuntu wacu twatangara ndabwiye ko ari umataka mwiza mwiza cyane gose navuga iya aronka bamushigikira kugira ko yari DJ Israel ataraja kwa mu Kanyosha bajya twarakuranye mu Ngagara. Hari witwa Axel abitwa ba Colin baba muri 4 nyene. Hariho muri 1 abitwa ba Nelson Takita, muri 6 abitwa ba Kibibe bari benshi cyane gose. Iyo rero muhuye ama quartier mu Ngagara yatunganywa na Bekere abitwa ba Kisembo. Zabari match ziryoshe cyane gose aho naba muri quartier twa Ngagara. Ico gitwara bicanga na basket. 14h twaba turi muri football, 17h muri basket. Ambavuye ko nashize muri 3e division naho nta kinyama match muri Flamengo. Equipe yaduha n'amakayi giduga muri première division 6 yaraduha amakayi ndanamushimire vuba aramutegura yubire. Navuga yuko rero ni ubuzima bw'umupira w'amaguru nabumenye cyane mu Ngagara. Muri basket mu Cibitoke no mu Ngagara mugabo ku Musaga je sinakina. Ku Musaga sinakina aho niga kuri École de Musaga ku mudamu bitabaze. Urumva basket nari capitaine wa New Star B narabaye n'umukocha ndakocha abakinyi b'ibihangange baba Brian Kavakure bajya n'abakinyi banje namenyereje bahura muri Mutangabe duhura na equipe twatsinze abarandiriru Ndikumana. Naramenyereje nongera ndatsinda equipe yabirimo abakinyi nko Nani B abamariki Mfise Rezani yaba Ali nabakene yaciye muri Dinamo. Rero na match novuga naratwaye na Inter Université ndumucoach.
natwe ama interquartier ndu mu coach dutsinda Ngagara yabambuye na bakinyata nariko ndakocha Peti bari bagumutse kwera babarenganije ngaha kuri Centre Jeune Kamenge muri tournoi ya Gihosha bajya ba Richard ba Ardon bajya ba Giberi umunsi ndabakocha baratwara interquartier batsinda ba grand ngahanye bakabududi niho baca bambwira ati bana wadutsinze uzocuza udukoce muri Hope cha ndatsinda rero ngozi ngombaye 21 points yari mu ba Jean Hakizimana hari 2015 yari mu ba Ahmed Muzinga yari mu ba Basi yari mu Kabudodi muri Kerne novuga yuko ico gikombe ikwera nasavye Imana ati je nkatsinda kuko iyo ntsindwa bacavuga ati bazanye mu journaliste kuba umukoce naciye nsaba Imana ati je iyo match nkayitsinda nkatwara interuniversitaire sinzopfa nsubiye kuba umukoce canke ukuruka cambana ya carrière ya journalisme. Football ico 2015 nari muri komite ya Vitaro kuva 2015 ariko 2012 je nari muri Lydia Ridiki ku muzungu nari nk'umuhanuzi wa jambo wiwe akeneye publicité ya telefone Arsène Divien on va promouvoir l'équipe et la société Lydia Ridiki rero twarakoranye narasaba ibimono muri East African Games za zone 5 zabereye za karate kuri française kwambika kimono ziri kwa malogo kurondera imiduga muri Hina Motors cyo gendagira marketing mugabo Lydia Ridiki nari njejwe amasanamu 2015 rero dutanguye Buja FM niho twagenda kuvuga match Porsche na ntuma ko muri message ngozi cyo gira Radio Buja FM yakora izindi zari zugaye twitwa Radio 10 twavuga match za message mu Bujumbura kwa Mamanif haba match amikara Vitaro na message cyo genda nahujije Vitaro boss Benjamin na Star Times witwa Roger Bizimana iyo diri mugani yashiye gukunda après niho re Benjamin cyangwa ati wewe nanozi marketing uzo tukugure muri Vitaro numva yandi bahandi baroncho bampa motivation no bita kumchorera kwera hari ama match ya Lydia Ridiki numva ndazo na photographe na cameraman tukaduga kuri muzungu ntiyashaka kuduga sinije naduga nka mu raporo twashise neza twagiye muri Tanzania nkamugira nkeneye amayara amafuta kanukira amayero numva nari mbayeho neza cyane nari mfite icyumba numva equipe iduze namfise nigiye dutwara coupe du président 2014 ajya nari prise en charge na Lydia Ridiki ego hama 2015 Benjamin rero aransaba yuko naza muri Vitaro mugabo umuntu yafashije kuza muri Vitaro hamba ya Benjamin hariho Celestin Avugisha havuye abapare wanje ari Mudaf na Haringo Francis Mbaya mumenyereza wa Bugesera twakoranye yarazije mu biganiro kuri Buja FM arambwira ati je nakubwira kwa president katubwira publicity cyo rero na 03 hama le 30 twaratsinze Vitaro twatsinze Lydia Ridiki 3-0 gusa icamba baje nuko abantu benshi batabizi nuko haca hindurwa umumenyereza ico gihe kandi atakosa navuga bigaragara muri sport mugabo urumva je ntacu nari buhindure hama birabandanye nuko nyene ndabandanye muri Vitaro heureusement ndaragaruka haraza nandi bamenyereza bitwa ba Mailo navuga yuko narakoranye na Haringo Francis Etienne Ndayiragije Michael Race ujya muzungu tumupresenta je nari mpari 2016 njeje marketing kandi nta wundi aratwara marketing kuva Vitaro yabaho iyo ni poste vraiment kiretse ko nigeze kudemisiona gato ama firma ransubirira nk'umwaka ariko nacengaruka muri komite nshasha misanzwe jewe carrière journalisme vraiment natanguye ndayikesha basket natanga makuru y'amascore kwa Steve Derrick atangura kuzaramvuga amakuru duhabwa na Arsene amascore akamariro mbayagirigana misi yose rero bitwa aba journaliste abandi bakamenya bitwa Singa bitwa Mide bakaza baransaba nkaza ndafurnisa amakuru rero ntanze amakuru bakantumira naratumye kuri Boneshere nkaza ndabumutumira chaque dimanche abantu bakanyita journaliste rero nkacavuga none ngo nkena kubwira ngirene menyekana none unamaze kumenyekana reka rero mbebe gukina nibere mu journaliste rero ndatangura kuvuga amakuru kuri Bonesha ndamenyana n'umuntu wo kuri Indundi turakira Indundi ijya Indundi nyene yaritwa GLM turakira icyo bita Indundi Sport wono no munsi nibavuga ko turimo atoye n'iryo nayo mazina
ndagenda gato muri Culture barampaye narababwiye ku by'Imonde ndaje no muri Buja FM mugabo imbere yaho Onesha narakoze muri RPA Geo 2010 gushika 2011 abantu ntavyo peut-être benshi baza ariko bijya bihangange ubona muri journalisme abatare mu Burundi bajya bose turazinanye baranze byo Onesha RPA Radio Culture Radio 10 Izere FM Rumonge ndimo bayitanguje Buja FM narigarutsemo maze kudemisiona kabiri muri Buja ngena nagaruka mvuye muri Buja FM nagarutsemo 2017 mvayo 2023 kuri bonne année jakuba directeur wa Black FM amezi 6 Black FM ndayishimiye kuko niyo ngize mu directeur muri mwaka nyene 2000 namaze umwaka ndi vice president wa journaliste ba muri Black FM nja kuba muyobozi muri Ejo magazine yarongowe na Armani Sabwe navuga ko ari umwe mu bagenzi banje navuga twumvikana kandi yambaye hafi cyane mu manuro maze gukora amezi 2 muri Ejo magazine hari radio yitwa Iteka FM yarongowe na Fred Baheza muri Australia twaganiriye yuko noza kuba umuyobozi wayo ubu rero ndi mu mwaka ugira kabiri bisigura yuko itariki imwe yuko 9 novuga ko nabaye directeur agwa mu kwindwi naho naciye ntangura mu 9 twari twaje kuganira muri Iteka FM ni radio irimo abajene bafite indero abajene bafite passion ego novuga hanini yuko izo nizo media je naciyemo nk'umumenyesha makuru w'inkino maze uja henshi tandabe natangiye kuri indege 2016 ngiye muri Lesotho imbere yo gushika muri Lesotho najya mu minsi 2 muri Johannesburg ni indege y'ururukira na Vitaro ni yangure passport ni yanguri yanyirije tike y'indege bwa mbere kandi nagiye muri business class mugabo pana kora bandihiye amafaranga menshi kora amatike yari yuzuye muri economic ico gihe harabaye induru cyane ngo nitwa muri business class kwa muri economic urumva ni bari bwemenyere 2017 naragiye mperekeje Lydia Ridic yarigiye muri mu Rwanda naho nagiye n'indege naragiye 2018 Sud Sudan naragiye 2019 naragiye muri Egypte 2021 naragiye Mauritanie 2020 Tanzanie 2022 naragiye muri Turquie Vitalo twajanye naragidabaza no kuja muri Zanzibar Tanzania nazi kuja mu bihugu nka 10 canke nka 15 ngira ivyo nivyo nibutse kuko haraho nagiye kenshi nagiye mperekeje ntamba mu rugamba ntamba mu rugamba nari kurekereje nk'imyaka 2 ntasiba kuziherekeza naragiye n'ahantu ari couvre-feu muri Sud Sudan 19h baba bazimije badadasohoka igihe Burundi bukina je hajya nari impari vraiment kirese ko intambamye ya mbere aruko ntaronka credit muri banki kubera ko amafaranga atari muri Black FM wasanga umuntu arenze umuriyoni ahandi wasanga ari amafaranga make cyane atarenze nk'ama300 urumva kwisononera gusaba ideni je ndivuga ko ari banki yampaye ideni yampaye $1,500,000 ko yambwiye yuko ari yo urugero niveau yiwanje kwe mugabe ivyo narabirengana nace ntangora rero kuvuga ati nimba je banki ibona ko nkwiye kuronka credit ya $1,500,000 reka nkora amaboko mu mpuzu ntangora yo kugira marketing ndondera ama publicité gushika naho abantu dukorana bashima ibikorwa 2019 nakubwiye mvuye muri Kane narashoka ico ni mari narubatse inzu muri zone Cibitoki ibyumba 3 douche toilette n'amakaro umva yuko ku journaliste wa sport atasabye credit muri banki hari hakarusho ngira nashoye kwikwerekana je yari yanzu Pablo Tikene yabamo muri ja clip bitanye n'inzu ya n'inzu yari inzu
navuga iwanje ijya wabonye nabaza no gura nk'ama parcelle 8 nabo mu Burundi batavuga ivyo abantu bafise kiretse ko nka zingahe nazigurishije nk'igica kabiri cazo navuga kandi yuko nabaza kugira imidugu ubwoko bwinshi bw'ingendeshwa nubwo ntaragira amahirwe yo kugura nshasha ariko igikuru no kwiyunguruza navuga reko muri kariyere yanje no kuri kandi narafashije abantu benshi biciye muri uwo mwuga kuko navuga ko narisununuye kuko aho narindi ngitangura 2007 siho ndi muri 2025 sinishize hejuru ngo mvuge ivyo naronse ariko nugira nerekane yuko n'umwuga wacu ico ushobora kumarira umuntu narashobogira mariage ndafise abana 2 biga kuri independante Vidal na Nadal numva mu ncamake navuga ko umwuga wa sport na nibi byo MC na marketing birangaburira ndashobogira marketing aussi ndashobogira MC bwa match canke dot canke mariage ndi mu bintu byinshi ndakira amasinema ikintu cyose nyene gisaba kubwiyumvira kuko jewe mu kugira ndo nk'amahera ndiyumvira kandi iyo ndi menace hoho ngira ivyumviro byinshi cyane bishobora gutuma nsinda urugamba mba ndimo. Mbere nababwira yuko hari ibintu je nkunda abantu batazi. Ndakunda ama initiative b'abantu bitangira abandi cyangwa bakora geste. Hama ica kabiri abantu bibaza ngo ndakunda amafaranga wapi. Je nkunda agaciro. Nkangaha hanyu baje kuma ikiganiro wankoze ku mutima. Rero Vitaro muri periode nabayemo mbi mu bya basket kuko iyo uri mu ntwaro arabagukunda arabakwanka harabibaza kufisi jambo rikomeye mugabo muri umuntu nyene umuntu muto n'umuntu muto nyene kiretse ko umuntu abafise influence kumenya n'abantu benshi. Rero Vitaro yarankoreye igihe abandi bari bantaye Vitaro yarantoye igihe bandi bamvuga nabi Vitaro mvuga neza. Rero navuga yuko navuye ngahe Bujumbura ekipe iramfasha ndayiherekeza kuko barafise uburenganzira bwo kumbwira ati nta buryo buhari bwo kuduherekeza leta itwemera abanaba bitarakoresha uburyo bwayo turaca Mwanza aho nananyegeje ama video n'amafoto kugira ngo bamenyesha amakuru naho mukora neza ari gihe kabacamwe turashika rero Pamba batarabona ekipe yacu turatangura publicité nagiye kumenyekana ko yavuze kuri match ya Young Africans. Hirya rero byari ni strategie ya communication mwa general na démission haje. Ariko uratanga démission kemegwa canke kama. Hama haca abafana ba Vitaro batankoreye from. Cangiwe nuko abatanzania nabo bace banyere ku rukundo rusumbugo jewe nino nkundwa vre. Hariya navuga ko ari nk'igihugu cyane ca kabiri. Nari nkunzwe no mu Rwanda urazi ko nabaye MC muri Beka Arena. Mugabo Tanzania yo yaranshitse ku mutima nta munyagihugu n'umutanzi nta no mu president Samia Suluhu kwera Gorilla mama arazi babalao. Banyeta Bukuti hariya. Rero navuga ko narakoze ibishoboka byose kugira umugwanje umenyekane. Hama ariko mu kugira promotion abo muri Yangane bambwiye ati promotion wagize yatumye ku muryango abantu benshi binjira. Sinigeze muri ako ndabikora ngo ninjirize equipe. Mugabo cirinjiza equipe iraronka nkuko twabivuze twaronse 3 TV twararonse entrée ku muryango. Hama izina rya equipe ya Vitaro urabona Vitaro muri Tanzania hari indi migwi yari mazi imesi jayo. Mugabo Vitaro naho iyindi migo mu Burundi yogira promotion. Iyi yose mwemera yo ku mipaka byogora nabwira izina Vitaro barifite mu mitima y'abatanzania kuko twebwe twarakinye urukino turatsindwa ibitsindo 10 kubusa 5 4 na 6 mugabo twagumye turi ekipe ikomeye yihagaze ko naho twatsinze ibyo bitsindo. Uno munsi mu Tanzania ntavuga Vitaro nka ekipe yatsinzwe ariko ivuga nka ekipe avuye hamwe na Yanga urukino rukaryoha. Rero byarabonetse ko mu gihe imigwi myinshi yoronka abavugizi
ndamaze kuronka ama offre muri Tanzania mu Rwanda na Kenya kubera Vitaro mugabo ndibuka ko no muri offre yanje na Fountain Gate tuganira banyemera ngo mpembe $5 nababwiye banza mugende mu nkwe kujya bako mukobwa muhamahera Vitaro kuko ni yatumye kuko Vitaro idashaka je sinamenyekana idashaka kumpa micro bijya ntivyaba ifoye ko abantu turamenya gushima ni Imana yabikoze nani ubuyobozi bwa Vitaro kugira jewe ndonke ibijya mashoye kubona ego navuga yuko vraiment byari neza narahenda manara narasomeshereje ikoti n'abasimba bavuga ko ujya koti kuva ndayisomesherejwe ntarasura gukritika Yanga mperukayo kandi byarangiye nko kubona umugwa Yanga ushobora kumproposa kugira uhamasishaje nyene gukoka abantu marketing mugabo kubwanje ndafite abana batonya narabona ko bataragera kandi ndacakeneye gukora ngaha mu Burundi kuko nsanga ngaha biranyorohera kuko mu mahanga murabizi nk'igihugu cyo hakurya itarimvukira ntibyoroshe kwiadapta bakunda cyo bita uzalendo kuimvukira ariko je considera ko nari nakoze muri kijya gihugu kuko ndafise amahera naronse y'amezi 2 muri Tanzania nubwo ntabishatse barambwiye ati tugure basi n'amahera je narifise amahera $600,000 y'uruvugana nafise na $1,000 nayo ntashi iwacu niumva ko mbafise itongo quelque part rero Imana niyo bishaka nzosubirayo kazima no bakindekama nico gihambaye je aho nose naciye no barareklama ko ngaruka mu federation yose kuko usanga ari umuntu umwe canke babiri tutabihurije ko mugaba intérêt général nshobora gutuma abantu bahomba rero sport ntaci tankoreye ego sport ntaci tankoreye mugabo ndazi ko muri Tanzania byonsaba cyane byonsaba ko ndidira abananje bagakura kuko nari self friends zo nashaka amashuri yari ya inzu umuduga gusa ndashimiye je equipe y'Nyumviri mugabo ntibaza kubesha umutima urafata decision canke ngo hari giro nka offre bikanka kwisinya ivyo nimba abantu babiha barashaka kubihakana uburenganzira bwabo mugabo naratangaye mbonye kujya baganiriza abastare bagasinya kuva ngo Nyange yasinya muri Nice ngo Messi yasinya muri bijya birabaho kweri bijya birabaho umuntu arampeta ba muri Asiatique so muvuga izina ku ubiharira niwe yari umutemo wanje genda kunegosi mugabo narabanye amaofre akaze cyane n'ubu ndamaze kuronka kwera bakoresha Instagram arabambira njo uku mugabo hamwe no korera equipe je muri Tanzania no kubuntu no korera Young Africans kuko yaramvarabisha jewe mu duhere muri arts martiaux muri karate ndemera Gilbert maître wa karate kwa Gilbert mu équipe nationale ariko mu athlete wundi ndemera yanyoheye kwera itsinzo abantu bose muri wisegonde yitwa Eddie Blaze muri 2012 ego niyo mu karate kankoze ku mutima muri judo narakunze cyane abakinyi nk'aba Hassan ba Vianney umugabo mu athlete wanje ni Antoinette Munezero l'imbattable je mukocha wa Sierra taekwondo narakunze umukinyi wa taekwondo yitwa Emery barutwa nayo nanamurondera sponsor ge baja muri na Richard muri coupe ya francophonie muri Côte d'Ivoire bageze Korea na tutavugana mugabo narakunze ingena kina mu rukino rwa handball narakunze Savoka ndakumwakobwa nawe ndakunda witwa Estela Estela yakinamo ujya kimwe New Star muri handball ego na Brax na Alex n'undi yitwa Mando narakunda ingena bakina na Just umunyegori na iki muri Canal
muri basket Alexis, narakunze Roko, Fanny, Willy, Gafyisi, Savoka. Cyane byo nkunda ni Savoka. Muri jewe yego Gibert niwe mukinyi twemera barandire Ndikumana mugabo je umukinyi yashitse kunyota gushika nzorinde mfu wa mbere ni Savoka vraiment. Na wala serangyohe Garnet nawe naramukunda mugabo Savoka vraiment 2010 yarakinye zone 5 ibi naravyifatira mu bintu. N'umukozi wanje Kevin sinzi nkayo mukuru wa Kabas nawe na Mayire barangyohe cyane. Mu bakobwa narakunze cyane Pasi Bucumi ngene yakina. Narakunze Mugisha Belize n'umukinyi yari umuheriyera atwaye amatrofe menshi na Yuga na Aniela. Abona uvuga yuko vraiment n'uyu Elsa ndabona ko bakina neza no witwa Stefia ciye muri Gladiators. Muri volley narakunze kungene Brian yakina bena Ivan mugabo pour moi le meilleur joueur muri volley nemera Minani Jeremy yaciye muri Muzinga. Kora Minani Jeremy yarafise ubuhinga budasanzwe. Naho dusimo legende yitwa Ntwari Trésor mugabo Minani Jeremy jewe birarenze. Mugabo narakunze longevité ya Madame Jeremy Annette ingene yakinye. Hari n'umukinyi yakinye volley neza yitwa Belize muri Muzinga nubwo atari kuri ya level yo yakera kiri mu MVP nawe yarakinye neza. Arabitwa ba Bella avukana na Brian, bitwa Bertie, bitwa Bayira Nkenjarare nabo barabakinyi beza muri volley. Ingorore we muri legend. Muri football rero hari umukinyi umukobwa batavuga cyane yitwa Rama ikina na Badanini bimenye. Rama yari bon yari top we na Badad. Na Dad yari umukinyi mwiza vraiment ndamwapresi mu nkino zose yakinye. Arene ku ruhande rw'abakinyi navuga n'abacoach. Je narakunze umucoach yitwa Frona Rosoro muri handball. Narakunze coach Aime Bitagoye hamwe na coach Olivier na Aaron baranyemeje vraiment. Muri football narakunze Yaounde n'umucoach bita Christian Mafiene na Mutombora abo baranyemeje cyane. Rero novuga yuko ni sport. No muri atletisme witwa Sabukiza Adrien umucoach naramuhimeye vraiment muhisi. Niyo umuntu wa mbere nabonye apfuye abagabo twarize. Naje narakoreye amusozo ndo mu MC n'abandi batwara amasese umva ko yarasi ikintu yamaze muri urwo rukino. Muri uyu mwuga maze guhura n'abantu benshi bakomeye tugafashanya. Beniste Niyongabo, Francine, Azamyampi, abarejande mwabonye muri za football ba Saido, banyange bose. Abo n'abantu bavuga dufise cyo duhuriye ko canke twafashanje muri kahise. Rero navuga ko sport muri rusangi ari nziza cyane. Ndashimira n'abantu bahora aba ministre b'abagenzi Nyenimigabo Jean Jacques, Rukenka Nyadolphe nabo numbo Barandagiye Pascal, ministre wa kera wa interieur na justice. Yarahaye akazi aba sportif, yarateje imbere sport mu Shikiranganje yagiye araca. Yarakreye equipe ya volleyball no bakiri inyuma yayo. Navuga yuko vraiment personnalité jewe navuga muri sport n'uyo Barandagiye Pascal yaranye impressionné ku bikorwa yakoze. Yaragize influence kugira sport itera imbere. Ego hanini